Ngamato nsomera bari nari numvise ngo minushe na uzirakoze barashwanye bapfuye iki bapfuye bisigura yuko we woba waravugana nabo cyane sinzire ko barungikiye agashiro kabute ukagaha uzirakoze mugabo mu nyuma nimba uzi yarazungurutse minushe baza kuvana muri Silent Vibes mu ncamake abantu bafise ama TV online ndabakurikirana cyane Bible yavuga ati ukuboko kuburyo gutanze simpako kwibamvu kumenye kandi ivyo umaze kubijyamo hakaba no guteranya abantu kubw'amafaranga wobura ubireka ivyo bikorwa by'Imana kubera ko ntawe babigushitsa Isaac TV Yes bakunzi ba Isaac TV namaze gushika Mr Home Mr Boy nangwe kwiparadura mvuga nyene neza cyane murabizi ko ndabakunda kuri Isaac TV ni mutaramu abone wa Isaac TV canke ni mutaragira subscribe kuri Isaac TV waracerewe cyane kuko hari inkuru nyinshi zitrending in town zamaze kuri Isaac TV murazi ko ndabakunda cyane gose no muri kino kiganiro cyo kudufasha kugira partage ariko ubonye ikiganiro ntugire partage bimaze iki ubonye link nturabe ikiganiro bimaze iki dufashe kubera turi ngaha kwa nakwe twafashijwe turi ngaha kandi kugira dufashe abandi kora nk'umuja kugira uzobeho nk'umwami cyo gituma dukora cyane kugira ejo tuze tukore cyangwa tuze tubeho nk'abami turi kumwe n'umuntu murabibona araberewe ameze fresh yambaye nk'umuntu nyene umutegetsi w'umupapa umuntu ameze fresh uko biri kose uri kuradukurikirana amaso kuri jewe izimaje zose ziva kwande ni Juma Jux mwari kwa amasana mameze neza cyane reka ndamwakire mu bwami bwa Isaac TV nibaze ko ari ijambere ngira tumwakire mu bwami bwa Isaac TV navyo nzi yarige gosanga yari yaraje narajika muri Isaac TV urazi sinatanguranye na Isaac TV ko biri kose ariko araza kubitubwira hamayongere yidondore atuzaniye byinshi ariko ivyo byinshi nutabikwirikirana kugira ubibone ubisangize n'abandi uzogiza amakosa navuze menshi kuvuga menshi siko kuyamara reka rero dukora icyatuzanye papa umeze neza ni sawa kabisa ndashiro turamukiriza abakunzi ba Isaac TV kugira nyine tuyage byinshi abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije mwese n'amahoro ya Kristo Yesu assalamu alaikum abona bayisagira bose ego uko biri kose akazina karakenewe kugira tutangure ikiganiro twamenye uwo turiko turavugana nitwa Biz Pascal nitwa Pascal niryo zina ryanje ntawe n'abavyeyi igiyongeye ko ni Bizimana Bizimana mbega nibiki nibijumbu nibiharage hari abantu bacha bibaza Bizimana haje baravuga ati izina ni ryo muntu Bizimana ni izina Bizimana nyene byose ya wasanze izina bakwise ivyaze yaki Bizimana ivya Star Boy Bizimana ivyo wanje Bizimana ego haje wasanze izina ari ryo muntu ivyo bakwise urazi ko Bizimana neza cyane uravyizera ko Bizimana yes kubera ko sometimes mvuze uko hari umuntu bita amazina mu gasanga bamwisi izina ko ari ndayizeye for example je nitwa ndayizeye gasanga sinizeye Imana umva cyo tumana nda kubajije twumve ko izina ari ryo muntu ni Pascal ni Pisco nibaza kusanzwe akazi usanzwe ukora bwira sinda kuvugire kuko je hari geno bandakazi ariko ku bantu bari ko baradukurikirana si byiza ko ndakuvugira byo bavyiza wivugiye nitwa Pascal vyongeye ko nkabandi umupapa w'abana benshi nkabangana benshi nyene bane okay nkabandi umuririmbyi wa gospel nkaba nkunda Imana kandi nkabanda ikorera nk'ubuzofejo uvuga ati je naho nopfejo noja mu ijuru nubwo nopfu nyene nja mu ijuru yego ajura za uzoburi inyuma y'umunota niyo mpavuga ati nkorera Imana nk'uzofejo canke ubupfu no munsi yes guvushika ngana gicumuro rakora mbo gucumura Imana ibibona ariko umwana w'umuntu ushaka kubibona bijya amaso umwana w'umuntu adashobora kubona Imana ibicisha ku ruhande ariko kenshi tkunze kwiyumvira yuko igicumuro kingana n'ikindi bijya ntabonye si bicumuro no iyo bishise naho karota ukibaza ibintu by'ibicumuro bica bikugendera gute oya sinigenda ndabirota kuya ko naragiye gukizwa ariko kurota canke kwiyumvira ikintu ni cyaha mbo kurota icyaha ni cyaha ni ivyaha bawirirwamwo ukubaka inzozi ukubaka indoto mbo iyo umaze kuyumvira umwanya muremure usanga kiya kintu wacyumvira umwanya muremure utegerezwa kukirota kandi iyo wiyumviriye cyane ni icyaha deja urumva ego Pascal gato tuje kukuntu wambaye ukuntu meze haya ukuntu wambaye
ndabona wambaye agashati keza n'agapataro keza ino style no wayicaguriye canke usanga ufise umuntu ari hafi yawe akubwira atambara uko niho bijanye kuko ndabona biraje oya twajene nabere mu isoko muramuzi ngenda ku abero ryasangwa kina mafiri ngenda ndagura ibi kubera naje ntipanze bivanye n'akarere kibiye twaturimwo nacengura izimu zirazigure nganye nego aberi ndwaye kuri wavuze iki numu friend gose ego nimba atari ibanga diaspora turumva abantu bari muri diaspora abantu bari hanze warutse mu gihugu cyawe precisement kugira tubandanye gatoyi ako kantu naje mva mu gihugu ca Amerika ego niyo usanzwe utuye ego umaze imyaka ingahe ndamaze imyaka 6 6 ans ego ucongereza ni kurapura papa avuga ati ku kirundi ndarapura numva ko ndakivuga neza Kirundi ahubwo ndanatangaye umaze y'imyaka ingana ukonye Kirundi ukagumuvuga bisigura yuko ukunda kuza mu gihugu cyacu cyo Burundi oya njyambere nshitse ngaha Bujumbura ariko namaze kumenyera akarero ukwezi nino sumaze kujya muri Amerika ntago waba Bujumbura muri capital naba muri Tanzania yes Kirundi urumva kukizi yego ndakizi nimba atari ibanga benshi baba kandi sinifuza ko Kirundi kizohera icongereza kize gihere igiswahili gihere indimi zose naciyemo zihere mu Kirundi nishaka kuzohera no benshi baribaza ati abantu baba bari hanze baba bari mu kazi kameze gute mbega uri hariya apare ya music yawe ya gospel usanzwe ukora uri hariya nakahe kandi kazi ukora kakwinjiriza kanoti kakwinjiriza ifi kakwinjiriza umukate w'abana bo nubuzi busanzwe nyene bwa leta nyene busanzwe nyene gakora leta hariya ariko imyaka 6 bisigura ko maze kuronka nationali ego ndi national n'umunyamerika nyene akwije ivyangombwa mugabo uri uratora kakanoti ko ku kwezi k'umunyamerika oya ico nikibabara babesha ari umuzungu yo gw'amafaranga yaguze utayakoreye kagere murakora nyene hari abantu bavuga ngumva ngo uri umunyamerika waramaze kuronka nationality ico gihugu hari amafaranga mutora nyene ku kwezi turi urakora oya barakobesha nyene udafashe umwanya wo kuja gutembera mu gihugu cyakwibarutse kugira ngo ujye udufaranga nk'utujana tubiri wakoreye uturire hamwe n'abandi uryohe guve ufise ninuze n'akayaga keza ko bwaye Bujumbura usubiyeyo ni guhangayika nyene hose ni mwisi nta n'urupfu gusa yagiye yakoreye yego yakoreye kabisa nagufyina okay urumva n'umunyamerika ari nziza Desire nawe nasanzwe ava muri Amerika ni yasanzwe atuye nawe yaramaze kuronka nationality sinzi ko bihora bishika mu kabonana kuko nawe ni n'umuhanzi n'umuririmbi za Desire aho numva bahagendwa amasaha shika 16 n'umuduga sawo turiga tubonana Rwanda guhenze ni nk'uje ko shaka kujyayo byagenda gute je kurondera kanoti izo ni izindi processing izo uzohaja kubera ko kira muntu wese niyavutse mu Burundi ngo apfire mu Burundi mu Burundi abona ni heza naho twokwigumira ni bien ça na gihugu na kimwe kiriho gisumba cy'u Burundi iki nico cyambere nico kiriho rigino kabisa ya reka tiko kazi ka music yo bwaraze kugaruka mu nyuma muri vie privé akazi kawe ka music ya gospel uri kora gakorera hariya urabona n'ikintu usanga kigoye cyane kugira hariya anye no mu Burundi bakumenye neza na neza uri kubikora gute kugira indirimbo zawe uri kurasora uri hariya anye abarundi babandanye kuzakira neza zibandanye kubashikira neza cyane byoroshye bo nagerageza kuzikora nka sharinga ku YouTube kuri WhatsApp na indi app nzishobora kuri sharinga ko kuri Facebook na indi app nari nsanzwe nzi atarizo zibiri gusa ariko gusa iyo sharinze ku muntu aba yahezagiwe aramfasha agasharinga kundi kutahezagiwe nabaje bafise fit na sinzi ukuntu kivuga mu Kirundi bafise inzigo bakunze ko cyavuga ati ibintu ivy'abari nyene batunze canke baba bakora ivyabo ku nyungu zabo ariko si ku nyungu zacu ndakunze kubona ama media menshi avuga ati ngo YouTube irahemba kuko nakoreye YouTube je sindabona impemba ariko hari gihe bizoshika nkuko abandi babivugana zibinshikire ariko abantu bafise fit na leta bakure mu iyo nzigo barabe ikintu ca buri muntu wese nta nakimwe kugira dutera imbere ntuzorabe ngo umuntu ni muyomba ngo niwe ntegerezwa fasha buri muntu wese kuko Imana izoguheza kubera ko aka kazi yo tugakora
tugakora kugira ngo gakize imitima y'abantu benshi tugakora turondera cyane ni gospel irahindura abantu benshi turondera imitima yabo hinduke tugakora kubw'inyungu zacu kuko yaba turondera ku nyungu zacu tuba tuja mu ndirimbo z'isi barakora amahanuze amakonse mu kwinjira kumva batanze 50,000 ariko sindumva umuririmbyi w'indirimbo za gospel ivyo biba kumva ngo icicaro ca gikomeye ngo 50 ngo 200 oya kubera ko wabazi ico yabakora ari kuja mu ijuru atari ku nyungu zisanzwe z'isi ari inyungu abwo z'imitima apana imitima tuonesha na maso apana umutima baze ubone imitima ya mpemu nyene irimo mpemu niyo mpamvu tubikora kandi turitanga ugasanga twatanze ibintu byinshi kugira ngo ibikorwa byacu ibikorwa by'Imana bitera imbere kandi iyo umfashije gusharinga umwe agakizwa ari je natanze ubutumwa na uri mu gitigiri cy'abantu bazohabwa ikamba ry'ubugingo kubera ko wakoze ikigo cy'Imana je ntashoboye kukimushikana je nagikoze mugakira gushikira ugishikana ku wundi uwo wundi aracakira carahezagirwa mbese arakizwa urumva wewe nawe wiyongereje urumva ni uko nduga nawe ni kuduga mu mihezagiro ego mbega hajya kamikazi Sandrine asangwa atuye mu gihugu ca Amerika na wene kandi nimwe mu baririmbyi dufise b'abaririmbyi kazana mu gihugu cacu cy'u Burundi muri gospel banditse amateka ndetse n'indirimbo zabo zikiri hit song mbega kamikazi Sandrine na Pisco bafitaniye yahe imigenderanire hagati yabo kuko deja urumva mwese ko mutuye mu mahanga kandi abantu muririmba gospel mutegerezwa kuba muzinanye Hego turazinanye mugaba na byinshi novuga ko kujyanye na kamikazi kubera ko duhuriye ku bikorwa by'Imana ari ibintu benshi bakunze kuvuga tukazamba ngo bakoze ngo songa ari babiri ngo bavyita gute mbega ikirenge ari babiri oya uko yosohora kose iza ari gospel kandi zigize imitima myinshi uko nosohora kose iza ari gospel izikize imitima y'abantu bitandukanye ariko muri byo byose bisaba kubura umuntu uca bugufi imbere y'Imana kugira ibikorwa vyawe aho ukora vy'Imana bitera imbere nawe utera imbere ego rero ico duhuriye ko nuko twese turabakozi b'Imana bakorera Imana mu kuririmba Imana urabishika mu kayaga ego na ryari twaravuganye ego gato ndusubira inyuma gatoyi narigeze kumva amatasomera kuri Pisco hariho Minushi anje Minushi yasa yarasangwa akorana na Ozi irakoze kuri Silent Vibe barakorana ariko mu nyuma Minushi aza kuva kuri Silent Vibe ariko bapfuye iki bapfuye bisigura yuko we woba waravugana nabo cyane sinzire ko baba barungikiye agashiro kabute ukagaha Ozi irakoze mugabo munyuma nimba Ozi yarazungurutse Minushe baza kuvana muri Silent Vibe sinzi rero ico ko hari cyo kizi ko gira tukironke ku muco mbo mu kugwamagarira dukorana ikiganiro namanje ndabaza byinshi ariko sinzi ko ari byo ariko umuco uduhaye nka Pisco byo byiza kubera abigeme bo mu Burundi kenshi ari usanga bakunda la diaspora ibintu nk'ivyo ariko kugira turonke umuco tubica kuri wewe nyene kwitwa Pisco bizima mu ncamake abantu bafise ama TV online ndabakurikirana cyane kandi kubijyanye ubangiye tuzaronka ntacu no jeonge ndayatwaye nta burofu avuye muri Amerika bakunzi bayiza jenge ntwaye n'ibihumbi jana nga cyo ntacu no bivuga ko kubera ko akazi Bible yavuga ati ukuboko kuburyo gutanze simpako kwibamfu kumenye kandi ivyo umaze kubijyamo hakaba no guteranya abantu kubw'amafaranga wobura ubireka ivyo bikorwa by'Imana kubera ko ntawe babigushitsa donc amato asomera bari numvise ngo Minushe na uzirakoze barashwanye me baca bambira kuri yo nico gitumana nicatse kumenya ukuri ariko kazima ukuri tukuronse ngira bavyumvise yego Mega uwoja kura indirimbo ziza kugira duse n'abasozera ikiganiro kuko ndazi twayaze vyinshi abatwumvirije ndaza badukunda abakunzi ba Isaac TV ndazi muca mugenda kuyabonesha kuri channel yuno muririmbyi w'indirimbo ziryoshye indirimbo zo guhimbaza Imana zimeze neza cyane bakurondere kuri channel yitwa gute kugira barabisongeza Pascal Song basi ucubona indirimbo zanjye Pascal inshuro zibiri Pascal nyene hanyuma gusubire Pascal hanyuma rije Song tubona indirimbo zaje ufise indirimbo zingahe nimba atari ba
abantu bataraje kugira indirimbo mfise ntarasohora ni nyinshi zirarenga 180 ariko izimaze kuja kuri channel umuntu wese ashobora kuyijako arashobora kuzibona sindagusaba ngo ugire subscribe kubimvuye mu mutima ugire subscribe kubera ko hezagiwe cyangwe liking kubera ko wumvise umugisha w'indirimbo yanje cyangwe liking cyangwe ugire share kuri iki kiganiro nyamba wahezagiwe kuvyo twavuganye na Starboy ngaha. Okay, nshaka urungike message zibiri, message imwe uyirungika ku barundi warukumbuye, ku barundi bose mutarabonana ariko wari wizeye ko gushika ubu mwa mumaze kubonana ariko bitarakunda, ndetse urungika nindi message kuri Kamikazi Sandrine. Bonohera kuri Kamikazi Sandrine na message nini mfise no muha uretse ko message ndamuha nuko yokora Imana nkupfa inyuma y'isaha. Abarundi bose bakurikirana ibiganiro vya Isaac TV, abarundi bose bakurikirana indirimbo za Pascal Kamikazi za Sabonnez ndetse n'abandi baririmbyi batandukanye n'izaberi ni benshi ndagumye kuvuga uko mucamake ico no babwira mukore Imana guhera amasato uvyumvise nkupfa inyuma y'isa kubera ko ushobora gutsita rukapfa ukora Imana gusa nk'uzopfejo nta kindi nk'uzopfa inyuma y'isaha nico no babwira nta kindi gusa ukorera Imana canke upfuye neza naho wopfa ubunyene nta na kimwe bibi ni gufu ufise ivyaha mu ncamake mvuze gukora Imana uvyutse uvyuke mu Mana uhagaze uhagarare mu Mana utambutse intambuko y'Imana umushatsi w'Imana impuzu z'Imana amajambo y'Imana nimba atari banga umushatsi w'Imana umeze gute bo umushatsi w'Imana nuwo n'umushatsi w'Imana kubera ko Imana yaturemye mu shusho yiki mu shusho yayo deja bamaze kuyinyisha none umushatsi w'Imana sawa reka ndagushimire Pisco ego nawe ndagushimire so dusezera abakunzi ba Isaac TV turabasezera twongera tugaruka mu misi kandi mwongere mwitaho ibintu biganiro byaba bya Isaac TV kubera ko n'umutipe mwiza akunda abarundi akunda abaririmbyi akunda abakina mareresi arakunda ndetse n'abarundi niyo mpamvu yitaye gukora ibintu bikogwa kandi nimwibaze yuko abikora kubw'amafaranga aronka menshi murose makenyi muze muraraba ukuntu ibikorwa vye mu vyagura bigere kure wewe nubibagiye gusubscribanga bavuga gusubscribe umva mu kirundi subscribe mu kirundi wosanga wabivuze ukuntu nubibagiye gusabone like and comment kuri channel yiwe kugira ngo ibikorwa vye na channel yiwawe na cyane Pascal inchoro zibiri wandike Pascal inchoro zibiri uce wandika ko songe uhereza songe SONG hama ucugira subscribe kugira urabe indirimbo ziwe bigende neza cyane gose papa nivyo nyene mbwa sinagutumye zo kugira subscribe utahezagiwe ukabi ubanze uhezagiwe ugire subscribe umunyavyaha nagire subscribe oya uwari we wese mugabanza hezagiwe utahezagiwe ntuzvuga nafe kugira subscribe kubera ko nabonye kuri Isaac TV ugire subscribe kubera ko wahezagiwe n'ururirimbo Imana guhezagire cyane. Okay bakunzi ba Isaac TV ni Mr Home Mr Meet the voice from Angel ndingaha anye kubganyo kugira ndabazana ibintu bimeze neza cyane uryoherwa kubera jewe ndikonda kuyagisha cyangwa ndikonda kuryohera nanje ndyoherwa kubera uri kuraraba ibikorwa by'iwacu kugira tubandanye gufashanya fasha warafashije kuko nakwe turi ngaha kubera twafashije kora nk'umuca kugira uzobeho nk'umwame ejo haza your future ikimera neza cyane gose ukabaho wishimye umeze fresh behind kama kwari kumwe na Juma Jux Juma Tale Starboy Tale amazina yose cyazora yatwitana na kimwe cya kuri Instagram wandike Starboy Isaac TV cyangwa wandike Juma Jux Isaac TV urashobora kudusanga kuri Instagram iyo vyansi ko tuvugana kuko kuri YouTube nta kuntu twoyaga ariko kuri Instagram biroroha cyane ni Pascal Song tuje kuri channel yiwe tugire kakantu kaga kengeri twemeze kugira turabe ibikorwa vyiwe vy'Imana duhezagiye kuko nanje ndakunda Imana kuko niyo ituma nkihumeka nkiba hano makuru ameze neza cyane gose nanje nigezwa guhezagirwa kugira nje kurabazika indirimbo ziwe bye je ndigiriye eje tuzofata rutemikire tumusangara muri Amerika tuja kuraba ibikorwa vyiwe kunagira concert y'Imana uzoburi kurakora concert Imana yicaye hajya ukora concert Imana yicaye hajya iri kurakora urazi kuno biryoshe uri kurakora concert wicaye ngaha Imana ikaguma kuraba hajya biba biryoshe cyane big up sana bye Isaac TV. Oh.